Ane muri Kazor Company yabazaniye Kazor Makeup tafise service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafise imanza, amadote, amamariage. Karibu cyane dukorera mu nyubakwa iri ngaha kuri Avenue du Marché. Anye ibuilding yitwa Central Building Makazira kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha mashobora kutwandikira, mashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane uryoherwe. Kazwar TV. Ndabaha ikaze bakozi ba Kazwar TV, nongera na Johnny haikaze. Ndabonetse cyane nigakoze Ange Negrita mugiye kuba muri kumwe mu biganiro bishika bitatu tuzoba tubashikiriza kugira ngo mubashe kuryoherwa mu banyu no mu byanyu, na cyane twigishanya mu bijanye n'umuco w'ikirundi, mu bijanye no kwiteza imbere, mu bijanye n'ivyingo n'imiryango. Nizera neza ko muzobana nanje tuzoyaga kandi tukigishanya mu buryo bwagutse cyane. Ikiganiro cyanje ni Burundi bw'ejo. Turahera kuri Burundi bw'ejo uko iminsi ziragenda nuko nzozaragazi uno munsi rero tuzakuyaga ku kiganiro kimeze gutyo. No mustahera ku kiganiro Burundi bw'ejo. Burundi umvise Burundi bw'ejo umviki mu gwaruka bimeze gute, bega aho hambere iryo jambo abantu abakurambere baritahura gute. Nagira ibakwe ryo kwakira umwe mu bakurambere bazi byinshi atoye babandi bama iyo dukoshe cyatubwiye ati yega ukusi uko byagenda bimeze gutya. Ndakumwe na Nibasharira Adolphe. Mumeze neza? Nuko bimeze neza, ndashima aho ngejeje. Yego aho ugeze urashima? Ndashima gose. Tiko turabara tubona yuko muri abavyeyi nukuri babaho mu bintu, abavyeyi benshi mu bintu barota avuga ati mpasha cinzogera hajya ahantu meze gute. Naje bose narinze ko nzoshika ngaha urumva ubuzima ngera bumeze ni ivy'Imana ikwihera. Ubu ndakwije imyaka 73. Uri umuvyeyi w'abakwe n'abakazana n'abuzukuru? Ndafise abakwa bakazana buzukuru muganda arindi yabuzukuruza nabo sindabona. Amen. Uri bakwa n'abuzukuruza akibarije. Je ndabona ko kirimo. Ndabona ko n'abuzukuruza uzobabona bo. Ndavyizeye byose biva ku Mana. Imana ibikora. Cyane gose sakaze rero mu kiganiro Burundi bw'ejo tugiye kuza turabashikiriza kuri Kazwar TV. Burundi bw'ejo, umuntu yumvise Burundi bw'ejo mwebwe aho hambere mwumvike? Aho hambere batubwiye ngo wowe uri Burundi bw'ejo. Navutse iyo mu ruguru mu misozi mutama wanje, data mbyara yari umurimyi, umworozi. Yari afise bijya bintu mu Kirundi bifuriza umuntu kugira inka, ibibondo, imirima. Navutse mbona iwacu inka zuzuye urugo, nkabona ibigega biruzuye amasaka, ibigori, uburo, nkabona navuke mu bana benshi, twara abana benshi mu rugo. Urumva ivyo bintu bavuga, nabona nanje rero bavuze Uburundi bw'ejo. Nabona nanje ninakura ko nzoba mbere nka mutama wanje, ko nzoronka nanje ibintu nk'ivyo. Kandi byaranantumye mpaka no guheba n'ishuri, kuko mutama wanje ico gihe nta by'amashuri iby'abazungu ntiyabibona cane. Ni ibintu babazana nko gusa bo babona ko bikwiye kurera umwana ukamwigisha umwuga wawe. Jewe rero narota mbona ko nzomera nka mutama wanje, ninakura nkagira umukenyezi, nkagira abana, nkagira inka. Hanyuma rero ngatanga amategeko rero mu rugi wanje. Nasomye nakagwa mbere ngataha ndivuga amazina, abana bandaba baryohewe batwenga babonye ko nezerewe. Urumva narabi byo mutamagira ngace ngira ndyoherwa naje. Nanje nzoba nka mutama. Neje ndabona ko nzoba mutama. Urumva narimaze guca ubwenge nabona nti ukuze arapfa, apfuye arasubirizwa. Asubirizwe rero nabona ko nanjye nzoba mutama. None Imana yarabimpaye ndi mutama. Ego hagati gaho umuvyeyi wawe yafise umugabo gute? Byari bimeze gute? Iby'ukuri nta mwuga nyakuri wovuga ngo yari afise.
ikintu ca mbere cyo tunabona yarakunda inka cane, yarakunda inka gose ku buryo twebwe nk'inka yapfuye haca haba nko kumenga ikigandaro ukonega hapfuye umuntu. Twebwe naho izo nka zariho sinavuga ko zari zikitumariya kuko twararima kubera amase menshi mu rugo tukimbura ibintu byinshi. Mugabo rero nta mwana jewe nagiye kurya inyama zisi imyaka 11 namanutse Bujumbura. Kubera iki kandi mwe mufise izo nka ntashobora kurya inyama y'inka yabaye mu rugo iwawe ntibishoboka. Nta n'inyama rero basuma. Mugabo hari ikintu twakora ku twanywa amata hanyuma nayo mase hanyuma inka zivyibuje cane muci bararasa ico bita ikiremve. Ikiremve bayirasa ku mutsi wo ngaha mu muhogo hanyuma bakareza amaraso. Ayo maraso rero barayateka nizo nyama twajya rero muci naho nyene nico novuga twanywa ntayo maraso y'inka yacaca kimera nka gato hanyuma twakijya nyene. Mugabo kera nibaze yuko abavyeyi ba kera canke abakurambere mvuge gutyo kwari kwikunda cyangwa ukuntu mutarya inyama kandi mwarorore. Uye n'uwo muco yaduha inka ipfuye baca bagenda umva twere tuba hagati y'umugamba n'ikirimiro baca bavuga ngo nibahamagara inka yapfuye bagira ngo hamagara babarimiro baze gutwara. Iwacu badusigira amahembe n'urushato gusa. Kwimwebwe mwakuze muvuga ati je nzomera nka papa nzomera gutya nzongora hanyuma ndagira inka hanyuma ndimba ibigori. Umugeranije ugwaruka wakiriya gihe muri kahise ugaca mubona n'ugwaruka bw'ubu hari itandukanirizo bimeze gute? Itandukanirizo ririho cane gose cane. Urumva kera twebwe tucaruka nka jewe simbona ibintu byadusamaza nta kintu cyadusamaza cyariho na kimwe. Urumva waramenya abantu kubera ko baje gukuramutsa canke mwamaze urubanza amacuti nka jewe nari nk'umuhererezi mu rugo iwacu twaramenya abantu amakuru abantu iyo habonetse umuntu aje kuyatubwira. N'ahandi ubu naho uri mu gitanda urafise ibintu bigusamaza ibintu by'amatelefone vyaje umenya ibintu byinshi ukiri muto binakurengeye. Ariko kera twamenya ibyo aho tugeze mu myaka yacu aho tubaye nibyo twamenye. Tumaze kumenya bagiye mu ishuri kwandika n'ikete washobora kwandika ukandika ikete kera baca baricisha mu bintu muri poste ugasanduka poste bagashako amatembre haje bavuga ngo bigiye ari nk'uwaronza akajya kagenda nk'iburaya yasize nk'umuntu hagize mariage kete ryamushikira yavyaye akavuga ngo none umugere mu biki nawe ukajya kurironka umwana yavura. Done aho urukundo rwaraguka ukuntu mwanukirana dukete kandi mubakure na kure urukundo rwagenda gute kugira ngo ahubwo urukundo rwaraguka gose kuko haba inkumbu nyinshi warakumbura uti ubasa gute ubameze gute ukiyumvira no tuvuge ngo ari nka mukuru wawe yagiye kure bendareka no mu bindi bihugu novuga no ngaha abazi Bujumbura kuko urabona nk'ugwaruka ruharanira kugenda mu mahanga mu bindi bihugu. Iwacu naho batari kure iwacu ni Mwaro abasore baho baharanira kuza Ibujumbura wamenga ni buraya no guherekeza twarabaherekeza gushika ku modoka nka mukuru abakuru banje baje ku modoka tukarira amanuze yuriye imodoka rumwe rwaho rumwe rutwara amakawa ni bizinzoga mubona byari bibaho vy'ibiti bakurira hejuru hanyuma rero agiye tukarira kubera inkumbu agiye azosubira kugaruka yagaruka haheze nk'amezi 5-6 tuba tumukumbuye gose kandi yaje Bujumbura yacaza asukundi asa neza nk'ubu tujya turaraba abavuye Buraya kuri aeroport
natwe aho imwaro tubaherekeje aho buririra ivyo bikamyo twaca tusubira inyuma tugira turarira ngo twatera inkuru turyohewe ko uwacu agiye mu kizungu agarutse rero tukamuramutsa nka bijya vyuko bagatereka n'amayoga bakenga inzoga kugira ngo bazimane babwire ababanyi bati naka yaje. Murumva neza yuko ubwaruka bwa kiriya gihe sico kimwe n'ubu unye hariho imbuga ngurukana bumenyi, hariho abagenzi sanga umuntu yaguye abagenzi, ariko kera murumva siko byari bimeze. Kuri ivyo rero mwabigenza gute kugira ngo mushobore kugera aho mugeze? Unye turabarondera mwana ko nagira mwikoze ko turabarondera avuga ati ujya afise ico yogira abana canke abakoze abakira gake. Mwabigenza gute nanyarya ahanini mwaba muri kumwe n'abavyeyi, nta mbuga ngurukana bumenyi mwaronka zibigisha cyangwa murabe ibindi bintu birenze ku by'abavyeyi bababwira byagenda gute? Umva twebwe abavyeyi uko batubwira icambere coco batwigisha gukundana babicisha mu bintu by'ibifuruguto, ibintu by'imigani ya kera. Niyo yareze baturesheje ikintu bita kirazira. Kirazira ni ukuvuga kirazira gukora iki, kirazira gukora iki. Urumva kugira ngo umwana ntatembe baramubara ati kirazira kugenza umugongo, kugenda usubiza inyuma kugira ngo ntuhave utsitara ngugwe. Mugabo wo baca kubwira ngo uri kurase maso, wowe ukunda rero umuvyeyi wawe uvuga uti nogenza umugongo kugira ngo udatate oya ugacureka kugira ngo umwana ntabe igisamba bavuga ati wanyoye amata ntiwajya amateke ntiwajya ibintu babona bishobora wacagura co kimwe uti ndanywa amata ibi ndabihebe canke ndahevye amata uwo munsi ndarya bijya aho rero banka ko wuzurinda kuko kera abana bararya hari ikintu mwumva bariyo bagatura amangati. Urumva barapoperanya ibintu bura rero umwana ntarapoperanya baramubuza gukora iki niki nk'umwana w'umwigeme baramubuza bati kirazira kwicara ku ngata. Ingata urabona icyo kijya bikoretse kwicara ku ngata wowe urasema mama wawe uramusema acapfa kugira ngo amenye kwisuganye ntiyicare nabi. Urumva hari ibintu twarerejwe kirazira rero yuko umushitsi nk'iwacu kuko ndabwiye nti Mutama yari afise ibintu akubwira ati kirazira yuko umuntu ashika mu rugo aje kuramutsa agasubira inyuma atataronse mu rugo muba muri ko muratara ubukene. Niho yaruciye umuganga avuga ati umushitsi ntatera ubukene aba ari ubuhasanzwe. Urumva rero ni ndero n'ubu munkondeye mwogenda binyoye agafana n'ungaho kuko niyo ndero n'umufasoni wanje dufise duvuma turondera basi. Urabona ubuho n'amazi barayazimana yahi Bujumbura barayazimana akantu gatonyi genda ufashe kugira ngo uwo mugenzo ntuzugire ntujanirane kuko niko kurondera ubucuti. Hanyuma barakubwira bati kugira ngo ntujuraja kujya mu mihana canke ntiwibagire urugo bakavuga ati genda twarabimbariye namaze kugira mariage namaze kuba kugwanje. Mutama yambare ati mwana wanje ntibashariye ntuzura utasamye mu rugo rwawe bijya byo kwivugisha ngo nahaze nari mfuma ngira dukenya mugabo nkadufata two muhira wa mufasoni rero uburyo bwo kubaka agati ibintu ivyo natetse namuteguriye yariye yakoze nawe ushitse ukabona ngaho basize ngaho amasorori ntufundure na gatonyi ngo ukoreko ucumenga wamugayiye wariye handi wamugayiye aho kandi rero karamfashe nuko ndakagira kari nanje abana n'abavyariye ahi Bujumbura ndababwira kandi ntimuze murare mudara koze ko mu rugo bateguye kuko ucumenga harimo akagayi
n'umufasoni biramubabaza urumva ibintu ni nk'ivyo rero twarezwe hari akantu uvuze ngo ukuntu mwarezwe hari ukuzimana abashitsi ariko kandi tutibagira abavuga ati ubunyeshabu uzimana iki n'ababifise ugasanga ntibazimanye ntibigishije n'iyo novuga iyo ingeso nziza abana bariko baribaruka ugasanga bavuga ati nta bihari cyangwa naho bihari n'ibyabo mu nzu gusa ugasanga uwo muco hari abantu batawufise niyo uje n'utwari ku meza babona ikabufunike ati dufise iby'abanyindwi none haje umunani turamuha abantu cyangwa babwira urumva mu kiyo twinga batubarira batubwira ngo ibiriye umwe birarya na babiri agashato k'imbaragasa kifuka munani urumva ico gihe na kera hoho nibi vy'indaro umuntu aje w'ingenzi naho mwamufise duke barabwira abana bati mwihangane tubanze umushitsi mwebwe turasigarana urumva rero bagahebera n'umushitsi kandi washaka uwo mushitsi batazi mugabo nabo bari bazi ubwenge ku buryo n'abageni n'abakobwa muri urwo rugo bagenda kubera ico hari nk'abantu bahaca kwisabisha indaro cyangwa kwisabisha umucanwa w'itabi cyangwa kwisabisha amazi yo kunywa kugira ngo barabe iteka ryo muri urwo rugo rero urumva nuko ivyubu niho ndakubwira nti ivyubu biragoye gose biracanganye n'ukuri cyane bigeze mu bantu biterambere arashobora kugira inzu y'igorofa ifise ivyumba 100 ariko ugasanga akana ka mwene wabo kariko karaturatura mu gahinga akana kamwe akishwa kiwe kariko karaturatura kandi ibyo vyumba atakibiraramo kandi bafise ibyo bafungura n'ivyo basesa twebwe rero iyo ndero ntarayiduhaye n'ukuri ashitse atana kimwe kiriho uramuyagisha ukamubwira ari umwana umugabo ati mbega umunsi umbabarira n'ukuri twakehaniwe uno munsi urumva kuzimanye nico kiyago yifuza kuguha mugabo yabibuze mugabo ntiwobura ngo ubure amazi ntiwobura ngo ubure nagira mvuga kayi urabona isukari yaratugoye mugabo ufise ikintu ushobora kumuha ushobora kumwiyumvira ukamuha ndaguha nk'akarorero ikintu ndyoheye rwose turafise umwuzukuru ngaha ahora aza ngaha kuturaba hanyuma haza umuntu aza gusaba kw'irembo sinzi umubare ati ntaco dufise ngoya ngo baringuza hajya umwuzukuru yaciye yibuka aributsa aratwibutsa ati hajya muri frigo hari ikintu erega yaratwuguye twati uwo mwana ni umwuzukuru mugabo urumva ko adutumye twibuka uwo muntu ariko arasaba ntamunsi si umugenzi wiwe nibajya ba mama bati waca imbere y'inzu bagenda barasaba cadutoje kintu kiri muri mbuzi kubera nico rero ufise n'akanoti na gatoyi utugo uherekesha nawe kantu ukamubwira uti niki turonse kandi acagenda ryohe kandi kuri we ni kinini naho kuba ari gatoyi hariho ingo zimwe bavuga ati gutanga indaro byari byiza ariko kandi no kuyimbana ni byiza kuko ngo birindi ibibazo birindi ingorane kenshi bavuga ati utanze indaro ku bantu bo mu miryango canke ku bantu bo hanze hari igihe bizana ibibazo mu ngo uwo muntu wahaye indaro akaba ari wazana ibibazo ari naco gituma batinya gutanga indaro ahantu henshi ego ivyo na jewe byaranshikiye rimwe mugabo aha muri iyi nzu urana nk'ubuje nzanye n'umutamakazi wanje dufise abana cyane b'inshuti hari n'abataba b'inshuti mugabo dufashe abana biravana wewe umuntu tuvugana ruguru arakurungikira umwana nguye aramurungitse gusa ngo yarumvise kuko jewe ngena bari bamaze kwifata mu muryango bumva hari umwana yasohotse
bakaba barondeye umusubirira ari abana abishwa banje jewe ndabwira nti wewe ushaka kumpa umwana muzane wewe nyene twicare tuyage ukuntu nzomurera umwana wawe niwe wamureza agafika kuko ari abana n'isahani ahejeje gufungurirako atayikura ashaka kumera nk'uko jewe nyene urugomeze ashaka yuko uko bamfata umukozi mpembo uko amfata bamumesera impuzu bamugirira ibi oya genda mubwira na umwana kiraza umubwira n'umukozi nigazosanga wamesera impuzu uzumba ariko yagusorore uzumba ari caguhaye iga gutanga ikintu nawe uwo mukozi akorere jewe amesere jewe n'umufasoni wanje abana ba muri iyi nzu bimesere bigororere ibikoresho biri ngaha ipasi iri ngaha isabuni iri ngaha amazi ari ngaha umugozi bamanika ko uri ngaha hanyuma nkabigisha imvura iguye impuzu ziranikiye anurira hose apana kuvuga ngo nanura gwanje kuko hari abana bameze gutyo we kayizo nze danduze nyeka ari yanurira nabwo none udashobora kwanura impuzu kuko hari abana baza nageze kugira abana ha muri iyi nzu bava kwa mama batandatu urumva n'indero zitandatu niko nuvuga aha rero aha ndafise igitabo kiraha ni kazinduzi dictionnaire nayishize ngaha kabwira nti umukozi nk'uko ndamutumye rigenzanire agacupa mbe dasoma muri za kiraza yakuzunzanira n'amafaranga uyantamika bushira amafaranga aho muri iki gitabo iyi niyo kofre ngaha ni karamuka twicanye umunsi hari n'ikoza ashobora kumwanga udumva mandi rabaho mu gitabo amahera rero twebwe ayakuru tuguma tugenda gutya aho nagomba iki ndababuza ubusuma kuko ushize ngaho ntiruwaho gukora hagize uwakoze ko twashize turamenya ko ari umushitsi n'umuntu mushasha araciye cyatubimenye rero muri gitabo n'uburyo nagize kugira ngo ndabarire nk'ubu nabonye nk'abakobwa ngasanga bicaye ngaha muri saro bose hariho nk'intuze nk'ubucafu adakubuye jewe nafata umukubuza aho ukubura nsohora nakubura njana aho bari iyo ngo papa turi pardon ugaca baza bakanya ku mukubuza cyangwa ngakubura ngashikanya ku muryango kugira ngo ndabe ko ari umwana ahabatambuka yabonye uwo mucafu ko kenshi nkambi zusanga ari umusenyi wo mu birato gusanga n'ibipapuro zakorotse bivana rero nabarira uko rero umwana nta mwana rero yaje kuvuga hariya agiye kuvuga ruguru ntavyo numva vraiment jewe navyo wumva ariko kandi hari abaza mu ngo izo ngo zikakwa no gusambura dufate nko kubigeme muramuhama hari benshi babitinya guhamagara nk'umwana w'umwigeme kumutunga wati urugo rwanje guhava rusambuka cyangwa akaba amaze no kubyumva kuyandi mafamiye hoho byogenda gute kugira ngo izo ngo ntizinasambuke aho rero ni biravana n'umuntu nge nawe yarezwe biravana nge yarezwe urumva ni nk'abajya bagobizo baragiye nyene urabona baguhaye umwana yego washaka n'umwana w'inkumi nawe umujene mariye ntukigira ubugeni hari naho uwo mwana ari nka murumuna w'umupfasoni wawe cyangwa hari mubyara w'umupfasoni wawe umenye yuko uwo mwana ari we w'umurezi kandi nawe wa mupfasoni we urafise n'uruhara runini cyane urashobora kugabisha uwo mwana kuko umushinga nayo wawe umuzi ukagabisha ukamubwira uritondera ibi n'ibi hariho uburenganziro utamuha nk'ibi byo kumutumani mujane hariya mugende hariya marana urugendo runuru urumva abantu n'abantu ubumuhaye inzira y'ukwifuza urabona rero cyane najewe niyo mbonye umuntu asohoye umukobwa
nukuri jewe Bamuherekeza. ndamubwira nti senga Imana wowe ushoboye kumusohora ukavuga ijambo ukaronka umwanya wo kuvuga ijambo no mu majambo jewe nama mvuga ndi mu manza kandi barakunda kumumagara mu manza nyinshi ndababwira nti abo bana mwabana mwaraduteye iteka nukuri mwaraduteye iteka hari abandi bataronka urubanza nkuru biherera mu rufuri urabona wewe urifuza ko umwana wawe amwiza ku mutima no ku mubiri abavyeyi turavyifuza haje nico gituma ubona babagurira impuzu bakabamwesha neza bakabafata neza kugira ngo umukobwa wiwe bamushime mugabo rero bashima ico kibiribiri umutima baratabagaye naba ubona baguma zisambuka byiza rero umwana indero abantu je namubwira abavyeyi benshi kandi nawe mu bigana amada bivuga abana bawe begere muvugane muyage bagira abagenzi ntudushike ukankama ikosa nirijya utanga amategeko gusa kuko wowe umenga ntiwaciye mu bintu by'ubwana jewe abo bana bose narira mu nzu ku munsi nk'ubu baronse amanota barazana amanota nkabanza kuraba ayo naraba amanota y'indero kuko amanota y'indero ushika mu ishuri yafise yose ni wowe uje ukuramwo uta ukazusanga naho wogira amanota angana iki mu Bifaransa mu biharuro mu Vyongereza mu biki ngasanga hari yepfo nta ndero ufise kuri jewe ntacumatse kuko kutamenya ubwenge birashika abana bose ntibaronka ingabira nimwe nanimvise mbere n'umugigwa nagira umugigwa umunsi bavuze amanota narenga inzoga y'imbeke ngatereka ngavuga ijambo aha muri salo tukicara ngaheza nkavuga ijambo hatangura gusoma uwayobewe abayobewe niwe nasomye ubwa mbere cyari kiyano uyu urumva baga uwo munsi wa mbere ninde iyo wamenye bose boho biraryoshe kubona wamenyesheje umwana bakureresheje cyane biraryoshe kumenyesha umwana bakureresheje ari uwawe umenya nibisanzwe mugabo iyo mbonye nk'abavyeyi bamanutse bava ruguru batuje ku bugeni bw'umwana yari muri iyi nzu yanje bagashira wa muheto ngaho kwirembo nkabona ndasohoye umwana banderesheje ndanezewe kuko nsohoye wanje kuko mba mbona yuko nakoreye si gukorera gusa uwe muryango nakoreye mbere no Burundi n'igihugu kuko no mwijambo bama bampaye ijambo camvuga nti nukuri wewe uratomboye hari n'abana b'abahungu bararajya hanze mu nzu zo hanze abo bana nabo nyine narasohoye abatari bake abo nasohoye nabo nyine nabwo ijambo ndi uwo mukazana wanyu ndazi ko ashike mu rugo rwiza nkishima nkaryohe ari uwanje wowe ndivuga amazina no kwivuga amazina kuko ndakora kwivuga amazina ego hari ikintu wavutse turacanye mu kiganiro Burundi bw'ejo ukuntu Burundi bw'ejo bwotera imbere mu bijanye no kwiteza imbere mu ndero eka nyene tukarabira hamwe kera ukuntu byagenda mbiko ubona uko bimeze hari ikintu yavuze ati kirazira ko utaha mu rugo uri umushinga ntahe uri umupfasoni ego hari aho waciye hari aho mwasangiye mu birabo bitandukanye ariko kirazira kurengana isorori iri ku meza utafunguye ko n'ikiyiko kimwe hari abantu nigeze kumva bavuga ati kirazira gusangira n'abana kirazira gusangira kirazira gufungura indya zo mw'ijoro n'umuntu w'umugabo utaciye mu kirabo ufata akaproshete urumva ugasanga abana hari igihe bakuze batarigera babona se wabo cyangwa nyina wabo basangira ku meza imwe umupapa atashe mw'ijoro yiryamiye yaciye mu kirabo umwana ntarabona urukundo ruri hagati y'abana n'umuvyeyi bijanye no gufungurira hamwe kuyaga mwiriwe gute twiriwe neza kw'ishuri bimeze gute muri ko murasangira ubwo yandero yo kuzimana cyangwa yo gusangira n'abandi abo bana bazohava bayikurana oya uraze batabonye hajya indero ya mbere na karorero gutanga karorero keza mu bana nivyo byiza sinzi ko murabona
umupapa n'umumama bagifise abana bakiri bato muba mufise intebe zibiri uwo mwana nta ntebe aba afise aje arasimba yicara kuri papa asimba yicara kuri mama ivyo biramuryohera rwose niyo ndeyo ibyo ngena bivugana ingena bariko barayaga aguma baraba hajya bayaga yirukanga agaruka araba ngena bayaga hajya uri kurarira umwana wawe neza agafaransa kameze gutya na gutya ni tugatomora cyangwa ntibakazi gutwebwe kera guno washika mu wa gatandatu washikaye wasanga umuntu azi kuvuga ururimi kanaka mbega mwe mwabigenza gute mu bijanye no kwishuri mu bijanye no kwiga kuko turumva kera abavyeyi ba kera cyangwa warumva bavuga agafaransa nayo bashitse mu wa gatandatu urumva ko yaciye ku ntebe y'ishuri ariko ugiye kubiraga ubu urashobora gusanga n'umuntu ashoboye kumara amashuri ya kaminuza atakivuga neza cyangwa kinamugora nyemwe byagenda gute indero ya kera mu bijanye no kwiga byari bimeze gute no gutwenza rero hoho jewe sinibuka ko nari mfise ikaye mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu simbona ko nari mfise n'irya kaye bandikamo wari ufise ikigura hari ibyo bita ikigura n'ikibaho twandikisha ibintu bita amatushe tukandika ku kigura hanyuma bakadukosora hanyuma bakaduha amanota canke byinshi twabigira mu mutwe mugabo twaramenya cyane gose kuko twe mu ishuri nta wasamara kuko hajya umva abamama ndagushishura twebwe kwarugu bagufashe utari kwijisho utari kuri mwarimu kibaho baragushikura amatwi n'ikofe bagashirako urumva rero wategeza kuwa mbere gukurira gucyaho none ubu bambari mu mashuri y'ubu mukirazira n'umwana asinziriye umureka asinziye ubandanye wigisha naho numvise bavuga ngo niyo ashatse gusohoka akaja hanze umureke none umva abo bana bomenya gute rero kera baradukarira mugabo kandi bakadukunda hariho nk'umwarimu je ndibuka yatwigishije mu mwaka w'indwi yagumazanye yaragendana imbombo izo mbombo bicaze gura sinakiza mugabo gusa wakoze neza ukajibona guterera imbombo ugatusana donc iyo mbombo nuko agira ati très bien rero wewe baca twese twaca dukurikira ngo turabe ya mbombo ndayironke hamwe ahoje kofi nkoze nabi mikofi nkoze neza ni mbombo urumva rero twari dufise ukuntu abigisha bacu bakera hari ngo nuwa twari inkere yaca mu ntunze mu bisaka agahita arambura inkere zya zo mwishamba umwana avuze neza agaca mu bukere umwana ari yako gake ukamenga ahabona mwigisha yabade sinumvuga hostia sinobigeranya n'ibintu by'Imana mugabo kaba kantu keza gose wararyoherwa cyane rero kera baradukarira kandi baradutuma dukoresha umutwe je sinzi ko bakigisha abana bijya wumva mu gifaransa baba mu calcul mental kubera ubu bijya ibintu byo kugwiza guteranya gukuramo twabikora mu mutwe ubwonko bwawe rero bukamenyera guharo nayo ubu urabona ngo bitano ugurije 10 ko nashize ku mashini ivyo bintu nakamara amazi ntibigisha mu telefone ku mashini ivyo birababaje gose urumva rero twebwe twakuze dutinya umwigisha ubwa mbere ho umwigisha wamubona ariko niyaje iwanyu warisuganya gose nk'ujewe naba hafi y'ishuri gushika mu mwaka wa gatatu iwacu barakora bashikanje barakunda guhisha inzoga iyo rero abo bigisha baje kunywa inzoga sinasubira gucaho bari kiretse bo nyene bampamagaye none umwana w'ubu n'umwigisha usanga mu kabari bariko barasangira je nagize gusinda ivuga iyo shuri nagize kuba umukuru w'inama y'abavyeyi rimwe ndasanga umwigisha ariko arasangira n'abana bamusororera apana abariko basororera jewe narabwiye directeur responsable y'iryo shuri muragaba hajya ahantu cyane cyane ahi Bujumbura kandi bari abana bakuze
umukobwa wanje niho yiga babwira nti jewe ibyo bintu sindabikunda n'ukuri mbere uwo muntu ntiyamwigisha ari directeur ariko arasangira n'abana none abana baguhaye icupa mu kabare we wumva ukimaze iki twe baratwigisha yuko no guciruha imbere y'abantu twira abana wagenda wunamye nayo ubona umwana gutambuka birababaje kandi rero ntuvuge ngo nakunda kuvuga nti nakora gutandukanya nti ndiko mvuga ivyo mu kizungu naruguru ubu niko bimeze kubera aba bana benshi barazi Bujumbura aba bakozi aba bana turera akacajana izo ngeso z'Ibujumbura akazijana ruguru jewe naraduze rimwe umuhiri wacu ndabona umwana w'umukobwa yambaye kora burya buhuzu bafata aca imbere y'abo bavyeyi ariko nta bavyeyi ibi si byo kuzana ngahi wacu ku musozi wacu kubita ntimva mu maso bwawe agashano k'agakobwa ndamwirukankana ubu rero bambonye barikwiza n'ukuri kuko abo bamama bacaga ngo nibizungu ngo abana boga ntuze bagaje twenge ngo abana hongo n'ikizungu ikizungu nakigiye mu kizungu hariya ntabizane ngaha ku musozi mugabo umurabigwanya kwa bumwe ntibishobora kugira hariho umwana yambara impuzu y'umugabo ati cyo imbere y'abantu bakuze mu kumukuru kwa muntu mugabo bo bayibona imico y'ahandi iratwononera kuko twebwe mu Burundi imico yacu yari imico yo kwikwiza ego cyane nukwikwiza abantu twaba amavubu amatureze dusubire kuri wacu twikwitije ko bari kuza kwanditse ikitsuka bati ego cyane kera turabona neza yuko abantu bakera urasanga bafite amagara meza urasanga bakomeye urasanga bafite ubuzima bwiza mu bijyanye n'amagara meza ariko ubu dukura udashobora no guhagarara amasaha 3 uhagaze uri kurakora uhagaze ariko abatama bacu bakera abamama bacu bakera arashobora gukora ibintu nk'amasaha 5 ukabona ntarusha ari kwisuka ahetse umwana ari kwisuka arikoreye ari kwisuka ko twebwe ibikara ukagabasha ubwo ntimwajya ntafungura ibintu tutaronka mwebwe nukuri no ushobora kuvuga ko hari ibyo twafungura mu gutaronka twebwe no kubwira nk'ubu yakubwiye nk'urushinge jewe narutewe namaze gushika i Bujumbura kubera malaria ino hari hakaze hashushe mvuye mu mbeho nagwaye malaria barantera inshinge n'ahandi twebwe turagiye nk'inyana cyangwa turagiye inzonga twirwa turajya twagiki ibintu twamuye ku biti hariho amahonda y'abungere hariyo utuntu bitwa inshonjwe hariho utuntu amantuze inkere tukajya ibintu byo twamura mu gihugu gutyo tugaja tujya ibintu bitagiramwe amavuta ibintu muhira rumva barateka gusa bigasha hanyuma bagashiramo umunyu nta kindi hanyuma tukanywa amata kuko bari bafise inka n'ubudafise inka nganda bisubiremo rimwe navuga n'ubudafise inka yaranywa amata uti gute hariyo ukuntu amata yaba menshi cyane kuko nta mata bashora urumva hari inka zishika 5, 6, 8 zikamwa mu rugo iwanyu rimwe shobora kurenga mu yamare mugaba ababanyi baraza kunywa amata jewe ndibuka hariho umuganwa w'iwacu ahandi igihinga kwa Karabona barategera abana bavuye ku ishuri ahantu mu kibumbu dutaye iwacu twaca kuri uwo musozi bakabwira bungere ngo tegere bajya abana bose ntagire numwe adaca ngahanyoye amata atanyoye amata hariho umwana umwe yaze kuyanywa nuko abavyeyi be ngo barahanye uko ndavyumva urumva urashobora nawe ukwanka amata ukana amata twavuga ibuganwa bakaduha amata urumva amata ko babuza abayanywa gose hari ikintu bavuga kubyabyagiza ngo akuyasese baronka bashira yandi yari menshi rero ku buryo n'umuntu n'umushitsi
aje batanga kumubaza ko uwo muhamata urumva unyotewe wacu ugenda mu kuko amata akanye bapfundikiye neza bogeje ivyakunze inkongoro n'ibiki bakaca baguha amata urumva rero twebwe kandi nta ibi bintu vy'amateleviziyo vyariho iwanyu mwumvise akaradiyo kari gakwiye kaca mu gutwi gusa aya maso yacu ubona duhuma ubu no kubera nyene ibi bintu tuba turaraba amatelefone turaba ibi bintu vy'amateleviziyo turaba ibiki rero n'impwemu ihinda ruguru iwacu nta vyahinda ngo bizane ivyotsi bibi bitume uhema nabi ingwara nk'ibi bigwara biza ntavyo twari tumenyere ntavyo twabona kabisa urumva rero nje gituma abantu bakera bararamba n'ingwara zari nke kandi washaka no kwa muganga hari kure aho abantu bivuza amavuriro ntayabegereye gose imiti twabuduti ibintu umuvuzi ugasanga aturiye akantu k'akanyuta barakuzanira ari gase gusa akanyuta k'ibiti vyo mw'ishamba gutyo batoye hanyuma canke uri kuraribwa mu nda kubera wariye hoba inzoka zariho zazikarisi bakaguhuhera bakaguha umuti ujya w'ikirundo ukawunywa zigasohoka Ego cyane tumva byinshi tunibaza yuko n'ariko baradukurikirana bariko bariga nkuko twese turiko turiga aho hambere bararesha kandi bakaresha n'abantu bakuriye na kure kandi tukabona ingo zabo gushika n'ubu zizacarambye ariko ugasanga mu bantu hagufi ndetse n'agatelefone karanabibafashamo kera nta matelefone yarahari ibyo bintu mwabigenza gute gushika n'ubu abantu bakamarana imyaka 50 60 bakaronka abuzukuru bakiri kumwe ariko abubu ugasanga byagoranye umwaka umwe gusa biraza yego nditwabigenza gute mugabo je urambabara sinareheje muri ubwo buryo mwariza agakaito bashishamo oya je twahuriye ku kazi wumva byari byoroshe twahuriye ku kazi twahuriye mugabo ivyo nabona ngena baresha aba umuhungu cyangwa umukobwa ugira bo babonye atari musaza ngo bariko baratemberana ngaho barajanye hariya oya kera hari abantu bita abatasi uranyumva neza si za documentation baza gutata nabatasi urumva nabantu bagendereza ubwa mbere woho umukobwa baramushima uko aremye nyine nkuko uraba umuntu gutyo ukamubona ko ari mwiza ukabona ko umugomwe mugabo icyo si cyo baraba cyane baca baja kugerageza kuraba haje abantu nyamuranzi aja kuzoranga umuntu barabwira ati umufasi nange gatega jewe umuhungu wacu arageze kuva ku kirambi rero murandabira hari umugeni hari wowe wamuzire kandi aho washaka zabina bwanze gutanga indaro ari hagati hari ahantu nari mvuye ibujumbura kwijumbura gushika imwana baragenda n'amaguru ahantu naraye hariho umukobwa sinzi ko ataba bamusabye nose nkaca nkazoyicira kandi nkaraba ati cyo namubonye ukuntu yanzima banzimanye ukuntu bogeje isahani bambereye ko ukuntu yameze nk'ufukama mukumbereza ibyo mfungura ukuntu nabonye nzirutse mu gatondo ngasanga yabyutse yakubuye urugo yagize iki ati ninasubira kuhaca nzobabwira hanyuma rero aca yivugisha nyine ntabona ngena abiganira bati ujya ntabaraza kumubaza rero akagenda akabwira nk'umuntu ati hariho umukobwa kariya kwa naka hariho umukobwa ahantu nukuri umukobwa n'igitangaza urumva rero haca haba ikintu bita kurabana uwo mukobwa barabwira haragwego umuntu ati uwo mwana wanyu harabamushimye kandi bifuza ko mwobonana rero aho barabana Jesse nanzire n'agasore gatonya nyina kana k'imyaka 14-15 twarakunda kuja kurunguruka aho barabana nukuvuga baraza mu misa hanyuma ukajibona akagwi k'abakobwa baciye hariya
n'akagwi k'abahungu baciye hariya bambaye neza bagerageje nta n'ibirato by'abaho bashaka nta byari nagiye nambaye ikirato ngeze aho Bujumbura hanyuma je naja kuraba ko bahagarara ngo barabane mu maso ngwe nko umukobwa yaba yifubereye yikwije mugabo bakavuga ko yamuhaye indabana yemeye kwakira icamuhaye nukuvuga aba yemeye baca batangura guhana isango rero uwo mukobwa yakiriye indabana ntiyasubira kurabana n'abandi yabuye umwe gusa kandi atazi babonanye iryo jisho rimwe gusa nawe yamubonye yamugomwe mwamubona mwamubona ziriya mbyino bavuga ngo yaje yambaye pacanga ngo yaje yambaye ibiki bijya byose barabiraba hanyuma rero ati naramubonye umusore n'ibiki kavuga muhira abantu yambaye ibiki ngo baturuka hariya na hari ngo abajyango babo abavyeyi rero baca batangura gutohoza mbega iyo miryango irareranira iyo miryango irashobora kwabiranamwe kugira ngo batohoze kugira ngo bumve yuko atagacuti kuba karimwo nta bazasanga ko yarongoye nk'ikizira hanyuma rero uwo mukobwa bagategura abavyeyi rero baca batangwa kwivuganira abo nyene kwiyagira abo nyene jewe mugabo naho nabwo ntitwahuriye ku kazi uri wanje ndakubwiye yuko umunsi baja kunkwera jewe sinagiye mugabo uyo mukobwa twe twavuganye duhurira i Bujumbura imanza ziko zibera ruguru twe turiganirira nabo mutama yafashe inka yayiyoboye yayijanye n'abamwerekeje kuja kuvuga ijambo aho urumva je narishimiye ntawa ndangiye nije nirangiye namugomwe turi ku kazi hanyuma rero urumva bashitse rero nukuri uca usanga kuko uwo mukobwa araje uwo muhungu araje ntibazinanye ubugeni burabaye barazinanye buto nyene kuko babonanye kuko basubiye ikera kandi bya kera ntibabeshanye nico gituma batacererwa ku isango bahanye bavuga ati jewe tuzohurira ku isoko ahanaka ku munsi uyu nzohashika isayizi nizi isango yariyo nta kindi yavuga nta kindi yaraba nta kindi yarondera uwo munsi yari iryo ntimundondere jewe ngiye ahanaka wa muntu ntiyavuga n'izina wa muntu hari naho twohuye ntiyavuga izo ngo Adolphe turahuye wa muntu hari naho twohuye hanyuma rero urumva bashikiranye rero umukobwa baba bamuteguye ngena atunga urugo yarabona ngena umumama wiwe afata umuvyeyi wiwe nawe agerageza gukora ivyo nyina wiwe yakora hanyuma umuhungu nawe yarabona ivyo abavyeyi bakora niho rero mugabo rero na kera barakubitwa baragwana barashinga amashiga niho bumva bagira kuko batari bwamenyerane hariho umusanga afise akageza kanaka jewe niyo ndiko ndavuga jambo ndavuga nti muri abamarayika mwahora mukundana mugiye guhura mugabo ubu mugiye kubonana mufise ibirashi mu maso musuko musa mutarisiga mutarisokoza rero ibyo no mu mutima nuko harabusanga hari warafise akageso agiye kura mugenzi akagahisha nk'akarorero ugasanga yavuga ngo nta nk'inzoga mugabo acitse yamaze kubita umugere hasi ati ndagwinjira yinjiye sinzoyisohoka agaca asanga atanguye kunywa ya nzoga yanamuboreye nabi atangura ati ko naronse umugabo ngitinyiki agatangura gutembera agatangura kuja muri babagenzi agatangura ubwo hari ibi bintu by'amategeko babarira ngo abantu bose barangana ego barangana umugabo n'umugabo itegeko ry'u Burundi n'ubu riracavuga yuko umugabo ari wese naka mu rugo
mu kirundi bakavuga ati inkuba zibiri nazo zisangira igicu. Kera bari bati umugabo aravuga umugore yavuga rukaba rucitse itongo. Itongo no kuvuga iki rurasambutse aho hari inzu ahatera ibitoki. Urumva nije rero byabaye ubu nico gituma twebwe twagendera kuri iyo ndero y'abavyeyi bacu niyo yadukuza. Kandi hari abana bakurira ahantu abavyeyi bavuga bahanura. Je ndakubwiye ko nareze abana babigeme benshi ngaha muri inzu yasohoye abana benshi cyane. Mugabo ndakubwiye yuko nari mfise iminsi yose akanama rimwe mu kwezi muvugana ibitagenze neza, tuvugana ingorane ziciye ku magara, ku ishuri, ku kazi. Najewe nkababwira ingorane, natangura jewe nje natangura baricara ku ntebe nkaca nababwira nti izo ntebe mwicaye ko ni gwanje, mwebwe muzogenda kugura gwanye. Rero twavuganye n'ibiki umwana icakenye yaca ambarira none kukenye gashana nje nkenye ruguru ubona papa no mubwira no bimwibwirira je ko ukenye iki wanzu ndeke nanje mbaze numvira hanyuma uzombwira ntimusabe ibidakenewe. Turacari bato, menya muzoshika ahantu mu rugo namwe mwigirira ivyanyu. Ari abahungu ari abakobwa niyizi intebe ziri gwanje, igitanda muryamako ni gwanje, igikombe munyweramo ni gwanje, isahani murirako ni gwanje. Muzoja kugira ivyanyu namwe. Ubu rero nivyo bama bambaza imisi yose kandi birankumira gose mu kubahanura ntibite ngo vyabindi bagumutubwira n'ubu turabibona. Nivyo rero n'ubu hari abana b'indero n'ukuri aha mu gisagara. Nuko gusa ikibi kiboneka n'ingoga abubatse neza nibo benshi. Yego cyose kuri n'urwaruka rwa kino gihe twebwe mubona mugerageje kuraba ndabibutsa neza ko yasanzwe kina amareresi duto dukina duto arabona byinshi kubona rubiko rugana he kuri bwa Burundi bwiza bw'ejo tuzobona urwaruka n'abategetsi batandukanye kugira nambashike naho mwebwe babakorera mu ngata mubona rubiko rugana he mugerageje kuraba ndazi ko mumaze kubona benshi. Jewe iyo urwaruka ariko ruragana harahungira umubabaro. Muga mu bubabaro bwose jewe iminsi yose simvuga urwo rwaruka ntangurira ku bavyeyi. Mugabo abo bavyeyi nabo bari muri urwo rwaruka nabo nyene. None ko bavuga ati utanga ico ufise ugasanga sinzi abantu bavuze umuntu umwana yagiye ku ishuri w'umwigeme nukuri koko ahenye niko novyita. Urabona umwana w'umwigeme yiga mu mashuri yisumbuye afata ijya uniforme akagira akagegene akaca agenda ku ishuri. Umwarimu yagize ati nukuri urasamaza abandi bana, genda urazanira umuvyeyi. Aca aragenda kandi ngo bari abantu babategetse. Uwo muvyeyi yagiye afise agahuzu kagufi kurusha kuwo mukobwa. None umva nk'uyu utanga indero nyabaki n'akarero ndaguhaye. Nukuvuga batumi umuvyeyi bamutuma umuvyeyi kubera yambaye ibijipo ngufi. Acazana umuvyeyi yambaye ngufi gusumvya umwana. Urumva wacuhanana. Umwarimu yavuga ati jewe mu cigwa canje nibashake bankure ko ni n'umwana w'umutegetsi sinzokwigisha uwo mwana ameze gutyo mw'ishuri. Erego uwo mu professeur baramufelicise baramubwira ati ushaka rero umwana wanyu mujana handi bukeye ngo aje yikwije. Igaso kwikwiza kuvuga yuko bakubwira ngo ugende urekereje ibintu hari donc wambara ibintu bishika hasi gose oya impuzi ibereye irabaho. Izo mwamba je nibona nk'ubu nini vy'amapataro byose ndavyanga oya nukuri ahubwo ipataro je niyo mbonye abantu bagiye ku rugendo ndabahanura nti byiza benshi bagenda bambaye ipataro. N'umukecuru wanje avuga nti yogenda yambaye ipataro byo bavya cyane. Uba wikwije. Rero abana rero navuga ibintu by'indero. Indero urumva ibyambagwa byo mubanze ndabireke. Ni imvugo. Jewe mufaso narahuye n'umwana w'umwigeme
ja numva mbariye umwana w'imyaka nka 18 20 ambarira ngo yambusha Adolphe urambona unge nasa n'imvi n'ubuhanzi umwana w'umwigema mbara ngo jewe shado yamushado sinamugaye nagaye abavyeyi none ngivyo bintu ese kuvuga ko bivuze umuntu angana nk'ukwanje umutama n'abuzukuru banje ntibongera gutyo ntibongesha gutyo babanje tukurutse oya abuzukuru baraza bagakwega ibi nkaryoherwa kubona batangara hari n'ugize erega papi uri igikoko nabonye ngahangera ndetse mwana aje uba igikoko nk'ukwanje ugashika wundize ugaciga igikoko gutya ukaronka n'abandi barakwega ibintu be nibi urumva rero indero iva mu nzu iva ku ziko niwagira ngo uzorererwa na televiziyo urererwe na telefone urererwe n'ibarabara nukuri nta ndero uzopfuronsa rero abavyeyi nibakerebuke bashaka ko tugira uburundi bwiza sinzi umuntu baramba bari asinzi nivyo numva mwibarabara gutyo ngo umwana yabonye se yaramujanye n'imodoka ari kwishuri hanyuma acaza kana gacagiza weyo mbwa ngene yambato hanyuma umwana umva abibonye bageze mu ishuri wamubaje bati ninda zimbwa ashotoke hejuru ugambere bati wizi gute ngo n'umuntu atambaye ibirato urumva niyo ndebe yakuye aho mwibarabara yabonye umuntu atambutse yiruka atambaye ibirato saramutuka uvuze icyo kintu umwana yumva nukuri uba ugize umwononye gose kuko nawe aca bifata ati ibintu papa avuga naje we no bivuga imbwa uje bazongura wese atambaye ikirato ni imbwa kuri rero abavyeyi nitwe twokwiye kwigarukira kwisuganya bwa mbere tugatanga akarorero keza mu mvugo no mu ngiro no mu ngendo sinze ko jewe ngiye nkajya mugiye gutora nk'umwuzukuru kw'ishuri nkabona abana bariko barasohoka bambaye uniform hariho abana basohoka bagaye ntasha ujya yigana se ukabona ko umwana ko tubuti serera ameze kujya ni kujya se ameze donc ujugira byose umwana arakubona imvugo yawe ingendo yawe naje ndazi ko mutama namwigana ingendo yiwe twaratwenga rimwe na rimwe amaze kunama wowe twiruka twunama inyuma yiwe rero ivyo bintu iyo baganarira abana nukuri abavyeyi bwa mbere niba garukira indero runtu hajya bagati wiba uhetse ukaba wigishije uri mu mugongo ugakora amafuti ukavuga ngo ujya we n'umugabosha ngo yaciye ahana akarasahura ngo aragira ibi nibi ngo nico gituma nafise hajya ngo n'umugabosha uwo mwana gati nanje nyirashika aho hantu nzosahura njika umugabo nzokwiba ariko uvuze uti ujya n'umukene ariko aritunze nuko kandi rero gutunga duke turyoshe turagutuma imihezagirwa gani imihezagirwa n'imigisha n'Imana yarongeraho ariko utunze ivyo wiyivye kuko kwiba umegana ubuhitsi niho gituma abana bubu wumva n'uronsa akazi ubwo gwaruka ronsa akazi yirukira kuronka imodoka jewe mfize imyaka 70 n'ingana agashaka kuronka ivatiri yanje ngiyo jewe ntaza aho nayikuye yavuye mu migisha ariko we wayishaka ubunyene agashaka inzu ubunyene agaca yiba jewe ndazo umupapa yabonye umuhungu wiwe kandi umupapa baba n'ahantu abana babategetse abona umuhungu wiwe azanye ivoiture yaguze atararongora sha nja ku kazi wani nje kuraba yaragiye kubaza yuko ari credit bamuhaye ko ari ingurane bamuhaye yasanze ari ingurane bamuhaye ataho ni sawa rero yitunge uzojura yihabukebuke atiyo nsanga bataguhaye ingurane no kuri yose akundahira muri uru rugo urumva yanka yuko umwana we abona abantu bakera n'abantu bakera
nta kazi kabi kabaho atari akazi kukononera abandi, ariko akazi kariko kose kunganira abandi. Niba baguhaye gukoropa uri umukozi wo mu nzu, koropa neza atanzigira imwe, teka neza, gira isuku, ivyo baguhaye vyose, ico utazi ubaze uzovyigira ngaho. Kandi uhera kuri ako gatonyi. Jewe ndazi nk'abakozi baza baje gukora, ugasanga n'umwana yavuye mu ishuri kubera ingorane. Hari abapapa cyangwa abamama benshi basubiza abana ku ishuri yaraje ari umukozi, agateba agacika, umuntu nawe azotanga akazi. Rero ikintu cyose gikorana umwete, ukugirane ubwira, bizira inzigo, kuko hari abantu nambara aho baba barakuriye ibintu byose bashaka no kumena kamena, kavuga ngo nuko cyanyeneranye, uvuge neza cyane cyane, wicishe bugufi. Kujya kwicisha bugufi biratunga umuntu, kwisonera biratunga umuntu. Ikindi rero mbere y'ibintu kuvugisha ukuri. Jewe umuntu ikintu ca mbere nkunda ni ukuvuga ukuri. Ahantu hari ikinyoma, eka si jewe naho yoba ari ikintu cagushikiye, eka si jewe, bijya bintu ni bibi cyane. Vugisha ukuri, wakoze ikosa vugisha ukuri, usaba imbabazi. Sinzosubira, jewe vyanshikiye, iki nije nakimenye, vyanshikiye gutya. Aho ndiko mvuga abakozi bo mu nzu no mu buzima bwa misi yose. N'ubu jewe hari aho baje barampamagara ahantu ngasanga abampa ako kazi nkora n'abana bangana n'abana banje babahereretse, mugabo ndamusonera kuko ngira nti yampaye akazi, ni data buju no munsi, ndamusonera naho yari umwana. Naho vuga ngo bango kare gahungu guje ko ntwara, bamushize hajya, wewe kora ibyawe, mwubahirize. Nawe rero wa mwana wowe ufise wagwaruka, ufise intambwe uri hejuru, ntusuzugura abo batonyi bawe. Hajya ujya mu planta ataje kugurura irembo, wewe ntiwinjira. Niba afise imfunguzo hajya agutungiye ubuzima, niba kugururira, niba kogereza imodoka, niba kugurura umuryango, musonera ukwari. Yewe abakozi bo mu nzu turabivugana n'umufasoni wanje, aba bana baje bava ruguru, baje gukora akazi, abavyeyi babo bahanze amaso. Rero nukumusonera kimwe, gusoneka icyo atazi umwigisha, kiretse abigize kuko nabo aba bana nabo bacu hari bazana ingeso nyinshi mbi bivana naho yakuriye. Mugabo ashoboye ndamubwira nti ubonye bose hari akazi, ukaronka kandi akazi bagushira ku ivyo bitanu, jewe ntashoboye kubigushirirako, uragenda urigira, hanyuma umunsi bwakwiriye uzoza unyaka indaro twavanye neza, nkikwibuka ndaguha indaro urarondera kandi kazi, cyangwa nsubire ndaguha akazi kandi nimba yayandi ushobora kuyemera. Urumva rero ko navuga kwisonera, kuvugisha ukuri, kwifata ukuri. Hariho rero izo ngo zisambuka wumva baraja ngaho bakigira ibikoko ibihangange mu kuja kuresha, nimba aja kuresha w'igitega agatira ivoitire atagira. Nabo bana ntibagate turabe kandi tarubuze yuko ikwanditse ko akagara akagenda yigize igikoko igihangange. Harabarara mu bisangana, imitima yarasibanganye, barara barajyana no kwabona mwibara bariko bajya abantu baraberanye. Mu kubera iki harabaye nk'ibinyoma, ariko urazuva yego harakinyuma kibaciza, urashaka kugira ati atuntu baharaye ubu muri surprise, ukazana akanta tarazi agasanga nkawe mwigeme bavuze uti jewe ndakenya ibinini, umunsi uri izina mwamaze kubona ko bimeze neza, ukamwereka nje nanje ndafise agakonde gashobora kudufasha. Ibyo ni byiza kumugirira akantu ubona yuko mushobora kuja hamwe. Nayo mu bubakanye babeshanye, ugwaruka rubeshanya, bubatse bagasangira umubiri badasangiye umutima, nukuri rurasambuka kuko abahendwa ni benshi. Jewe uwo mwana arambabarira, hari umwana nareze bambariye ati umwana byaramugoye,
ari mu ishuri aribaruka kandi yari umwana w'indero. Ivyo bintu ntiwavugira ngo ujya mu ntarira neza ngo n'abakirisi ngo twama tubabona mu isengero ngo bagenda n'abavyeyi babo n'ibiki barajana, ariko umubiri afise umubiri wiwe kandi awujana hashaka. Byari byamugoye gatonyi, aragenda aramara umwaka muhira, hanyuma ageze gusubira mu ishuri baramuzanira umwana w'indero w'igitangaza. Naho yonyumva arambabarira, umwana w'indero w'igitangaza. Namubwiye nti uzoronka mwana, uzoronka mugabo umuntu azokwegera ubwa mbere akubwira ivyo kubaka umubwire kubisa umwana gutyo agukunde akuza kubona, kuko hari abaja kubona umwana bati kumbe yari yaravyaye akabibona mu nyuma inzankano zikazihera ngaho, kutizerana kaba ngaho. Uko nari mubwire ko byagenze ati hariho umuntu kandi namubariye. Ubu bubatse Kristo, bubatse neza, baravyaye n'uyo wundi baranamureze. Urumva rero mugabo waramumuhishije nikosa ribi cyane. Nta numwe atagwa mu ikosa, turabantu. Mugabo kibi nukuguma kugwayo kagumayo, hanyuma ivyukiranye urya yarampenze uwa kabiri ntazonsubira. Hanyuma ugira indero yawe kandi uvugisha ukuri, nukuri kw'Imana. Ahubwo bene nawe usanga ayubaka gusumba kubera ko agira ati jewe narahatswe ko naronse rero umuntu ndamubungabunge ubake. Nawe wa muhungu kwa kundi nyene umupfasoni wawe ntazaza kumenya yuko waronse umwana, ufise umwana handi ngo buvuga ngo gajya nanifise umwana nkinge ndamuzanye. Aho niyanzira yo kuzohaba usambura. Ahandi ko mpano bavuga rero bavugisha ukuri guca muziko ndigusha, kandi ukuri kurakiza n'ukuri. Uvugishije ukuri ugira ngo ndaba mbega bagaye ibyo mukobwa ngo yaribarutse, none yibarutse ku giti. Ujya muhungu nawe ariko agenda mwibarabara nafise na wese yamuteye ijyana. Rero ivyo bintu nukubimenya ko umuntu wari we wese ashobora gucumwa, mugabo ntazi ico gicumuro no kwa padiri arakibabariko. Aya cyatuye no mu bapasiteri baramuhari. Noneho yaratwaye yunda abanigani bangaye bavize gicumuro cyuko banize bishe. Wewe washikanye, wewe wareze ugashikana, ni wewe mubi. Oya mugabo muraniva neza simpanuye ngo wacu bazitwara ngo bazavugisha ukuri. Oya sinditse ibyo ndabahanuye. Mugabo wanize niwe mubi kuruta uwashikanye yareze, kuko uwo muntu yavutse muri ubwo buryo. Sinzi ko murabona abana bavuka bahita mu abana b'amashusho, bakimenya iyo nda bose barashinga amatwi bagashavura. Bwaca yabyara wowe umuntu agahabwa ngo natunda kujya kumwibara ngo nagahabwa na reko umwana atangure gukura. Usanga ariwe gatwengo kwa ba papi kwa ba mami, uwo mwana agakura niwe acacika igitangaza, ukacubona avuyemwo abantu. Aho mvuga mbona uburorero bwinshi hambaye n'ahandi nzi n'abagenzi nzi n'abaje kumpanuza ngo tubwire iki Adolphe, wewe wabonye ibi nibi ndabahanura ndirera ko mwamaze kumuronga nakaze umwana atanitse. Mugabo mubwire giti gikura mu jisho ndimwe, umenye ko no hantu dusubire. Mugabo harabakurikiza sinzi birambabaza birababaje. Mugabo nukuri kuvugisha ukuri ni byiza. Jewe rero no hanu ugaruka ngo ukurire mukuri bavugisha ukuri. Hanyuma abo bigeme nabo indero nta nari muzongana mugabo nawo wowe barahanura. Sinzi umufaswe mpambona hano naho woba uri umushikiranganje ukagira umugabo w'umusekreteri hari hasi washaka waramushimye, wabaye umushikiranganje muri kumwe musonere muhira acika umugabo nawe ucika umukenyezi. Ntuvuge rero ngo genda ndihajyanya muri birato. Oya nimba warabimwenyereje kumwambura cyane muzambura naho ni sawa, arakwambura nawe umwambu. Mugabo kuvuga ngo ni jewe ntegekare ngahamwe gukunda kurusha amafaranga. Oya ivyo mu rugo umugore umukenyezi ni inarugo
umugabo ni senaka mu rugo. Vyiza rero nico nagomba kubabwira no hano abana. Ego cyane tubashimire ni ikiganiro citiriwe Burundi bw'ejo aho turaganira na cyane ku byerekeye indere kavukire cyangwa indero yo kuziko ugwaruka rwabifise kera mbega ubu ho bimeze gute uko twokwigenza kugira ngo bwa Burundi bw'ejo Burundi bwifuza babategetsi babarongozi beza Burundi bwifuza dushoboye kubushikako na cyane dukurikije indero kavukire indero yo kuziko twifashishije bakurambere nk'aba batwacira gacha tugira ati mbega yemwe ejo byari bimeze gute aho mu gihe cyacu byari bimeze gute bikwiye guhinyanyurwa kugira ngo dushike kuri kazoza kacu keza bigenze gute murumvise impanuro nyinshi kubijanye n'indero kubijanye kuvuga ukuri guca bugufi byose bizodushikana hehe muri bwa Burundi bw'ejo bwiza nje ndagushimira cyane murakoze cyane ndabashimiye nejo muranyibuka murambwira ni mukaza mungeneye muzi ico nzi nzokibabwira murakoze cyane ndabibutsa ko kuri Kazuya TV cyangwa kuri Kazuya Company dufise ibintu byinshi dushobora kubahana cyane kubigeme turabasiga inzara zo kumaguru nizo ndabivuze mu Kirundi uburyo nori hariya atashaka kumva pedicure manicure ashaka gutahura turashobora no kubasiga abantu mufise ubugeni muri rusange dote mariage turashobora kubasiga kugira ngo ushobore guseruka mu bantu usa neza ugati byangu mivuye n'ahandi muzobishangana muri Kazuya Company aho hari byinshi dushobora kubakorera amakalendrier ni kubara rya Bendei Central Building tukorera hejuru ni kuri niveau ya nyuma murashobora kwashika mu kabazo baza kuri Kazuya Company ucahabona twakora ibintu byinshi bitandukanye na cyane amakalendrier ama agenda turayakora byinshi bitandukanye mwoza mukashika kugira ngo n'amakamera abantu mufise imanza zitandukanye kamera ushobora gufisa anniversaire ushobora gufisa mariage ushobora gufisa gutwikuru ku lever de day byinshi bisaba kamera murashobora kuhashika kugira ngo imanza zanyu zishishikare kuba zisa neza n'abari hanze bagashobora kubona imanza zanyu biciye he ku makamera mwakuye muri Kazuya Company. Ndabashimire cyane turabana ndabasabe yuko tubincuti mu biganiro byanje munidizaneza ko muzoryoherwa tuzokwigishanya mu buzima busanzwe mu buzima bwa sport mu buzima bw'umuziki mu buzima ndoragitsina donc muri byinshi bitandukanye muzoza murambona mu biganiro bitandukanye ndabashimire cyane mugira aho muba mubahwe naho butaha Kazuya TV.